Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru dushikiriza imisi yose nga kuri imbonesha kure mukunda kandi mukurikira imisi yose ndabahaye kaze muri uyu mwanya w'amakuru agezwe ku murango kuri uyu munsi wa gatanu ku itariki 9 Kigarama mwaka w'ibihumbi 2022. Amakuru rero tubazaniye araza kwibanda ku ngingo zigiye zitandukanye mu mutungane n'umutekano, ndetse hari byinshi vyagiye bivugwa cyane mu binyamakuru ku mbuga ngurukana bumenyi tutibagena ndi tuba twerejwe n'amasoko ya carirya anino. Ndabahaye kaza aho muri hose adukike bari mu Burundi mu ntara zitandukanye, badukurikiye bari ku migabane wa Afrika ndetse no ku yindi migabane, mwese ndabahaye kaze kandi ndabakengurukira cyane ko tubandanya kubana muri byinshi dushikiriza. Mu ntara ya Gitega hari abumvirijwe inyuma yuko bahimbaje umunsi mukuru kuvana n'umugabo mwumwe muri bo, ndetse bikaba byaravuzwe cyane mu groupe atandukanye ya WhatsApp. Musi mukuru rero wo gutandukana icese n'umugabo wavugishije benshi, ariko nyuma yabo ntibyaboroheye, ndetse boba baragiye batumwa ko n'inzego zijejwe umutekano, ndetse bakaba baraje kumvirizwa n'inyamiramabi ya Gitega. Muraza kumviriza rero muri byinshi kuri iyi inkuru y'akamaramaza. Muraza gukurikira kandi nandi makuru avugwa cyane mu gisata cy'umutekano, aho ibiziga by'abasirikare bitandukanye muraza kumenya n'igitigiri mw'idonido vyoba vyaratahukanywe mw'ijoro riva muri Kongo. Abasirikare rero bakaba baraguye mu ntambara zoba zarabahuje no mu gwitwaje ibigwanisho muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo, nubwo vyagiye binyegezwa. Byisi rero muraza kubimenya. Ayo makuru nandi atandukanye yaronkeye ku ngingo nyinshi, muraza kuyakurikira imwe ukwayo. Ico ngusaba nuko ufyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko, ibuke no kubisangiza n'abagenzabe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza imisi yose. Mu ntara ya Gitega mejeje kubivuga ko arabumvirijwe nyuma yuko bahimbaje umunsi mukuru kuvana n'umugabo w'umwe muri bo. Umwe mu bagenzi ba Firdausi ihimbazwe ni umukenyezi wayihimbaje ku itariki ya 5 Kigarama mwaka wa 2022. Musi mukuru kuvana n'umugabo bari bubakanye yazindutse yitaba inyamiramabi zo mu ntara ya Gitega ku munsi wa kane. Izo nazo riko niko kumutumako abo bari kumwe bose mu munsi mukuru wa Firdausi, maje baza kumviriza muri komisariya y'inyamiramabi ya Gitega. Kugeza mu masaha y'umugoroba bakaba bari bakiriko barumvirizwa umwe ku wundi. Musi mukuru wa Firdausi wo gutandukana icese n'umugabo wiwe wavugishije benshi. Umwe mu bari mwico gitangaza c'umunsi mukuru kitari kimenyerewe mw'iyo ntara avuga ko kari akanyamuneza kuri Firdausi n'abagenzi biwe kuri uyo munsi, kuko ngo bisa nuko Fifi yoba yaravuye mu menyo y'ingwe. Avuga ko Firdausi yubakanye mu idini ndetse n'imbere y'amategeko na Mohamed batazirame mu kwezi kwa kane, maze mu kwezi kw'indwi ntiyongera kubona uwo umugabo rero imbere y'uko bana biciye mu mategeko na Firdausi yoba yarafise wundi mugore. Abiwabo n'uwo mugore bakaba batorohereje Firdausi yumvise yarengewe, niko gusaba umugabo we ko bokwahukana, na cyane ko yabona nawe nyene atakimwerekwa mu gihe yari yamaze gusubirana n'uwo wa mbere. Mwamenya ko uwo munsi mukuru wabaye bamaze kuvana mu idini ico bita italaka, bakavana imbere y'amategeko ku wa 29 Munyonyo mwaka wa 2022. Ibyo rero byabaye nk'igitangaza ku mbuga ngurukana bumenyi no bimenyesha amakuru vyagiye bivugwa ko gusa abenshi bagiye bashimirikira ku minsi mikuru abantu batandukanye babandanya biziza, harimo anniversaire, harimo minsi mikuru y'imyaka abantu boba bamaze barushinze, ariko Firdausi n'abagenzi be boba barishimiye ko yoba yaravanye n'umugabo wiwe. Bose rero ntivyaboroheye, ndetse ku munsi wejo kwa kano heze bavyutse rero bitaba inyamiraba yo mu ntara zo mu ntara ya Gitega kugira ngo bumvirizwe, ndetse nkuko twabibabwiye umwe wese yoba yarumvirijwe ku giti ciwe gushika ku mugoroba. Iyi nkuru y'akamaramaza mugire ico yivugako, ndetse
muragire inama abantu bagiye batandukanye. Mu yandi makuru nkuko nakubwiye mu mfunyapfunya hari ibiziga by'abasirikare b'u Burundi boba baratahukamwe ndetse hari n'abandi bakomeretse boba barajanywe kuvurwa mu bitaro by'i Bujumbura. Ibiziga by'abasirikare b'u Burundi bigera kuri 14 hamwe n'abagera kuri 17 batahukanwe mu ijoro yo kuwa mbere rishira wa kabiri muri nondwi turimo. Abasirikare bakaba baraguye mu ntambara yabahuje n'umuhari FNL wa General Aloys Nzabamemba muri Kivu y'ubumanuko no mu buseruko bwa Kongo. Bamwe mu basirikare b'u Burundi bavuga ko naho bagize urwo ruhombo rukomeye ku ruhande rwabo bashoboye gukura muri bimwe mu birindira abo barwanyi bahoramwo, aho banavuga ko ari abarwanyi bahasize ubuzima kandi bagakomereka. Ibyo biziga byabo by'abasirikare b'u Burundi bije kwiyongera ku bindi bigira ku 8 hamwe n'abasirikare 200 bakomeretse batahukanwe mu ndwi iheze na batayo ya 68 ya Artemis. Amakuru atangwa n'abasirikare muri iyo bato ya 69 ya Timis yarungitse abasirikare baje kuzana ibiziga by'abasirikare hamwe na abakomerekeye muri Kongo, bamenyesha ko batahukanye ibiziga 14 hamwe n'abakomeretse 17. Ibiziga by'abo basirikare rero byaciye bijanwa mu burukiro bw'ikambi ya gisirikare bita Desa Pacifique muri zone Rukaramo bita Rwantanamo. Mu gihe rero abakomeretse nabo baciye bajanwa kuvurirwa mu bitaro bitandukanye by'i Bujumbura harimo bitaro bya gisirikare byo mu Kamenge. Abo basirikare rero baguye ku rugamba hitwa Naombe na Bicaka mu mashamba ya Itombwe ni muri ntara ya Kivu y'ubumanuko, bari ko barwana n'umwari FNL wa General Aloys Nzabamemba. Makuru rero ava bamwe mu basirikare bari mu iyo mirwano yemeza ko no ku ruhande rw'umansi yatakarije byinshi yongera arakwa birindiro vyiwe yahoramwe. Cyo biziga rero by'abasirikare byatahukanywe bije vyongera ku bindi umunani byari byatahukanywe mu misi 7 iheze n'abasirikare bo muri iyo bataya 68 ya Timis. Abasirikare 23 bari bazanywe bakomeretse, umwe yahavuye yitaba Imana aho yariko aravurirwa. Niyo rero yaragezweho avugwa cyane mu gisata c'umutekano. Muyandi makuru harabana n'ubworozi hamwe n'ubudandazi barabujijwe gutanga bitungwa ku bene gihugu ko biketse ko bifise ingwara. Ingurube ziciye amafaranga y'amarundi 1,625,000 nizo zaraye zibujijwe na musitanteri wa komine Mpanga n'Ibitangara-Dine ari kumwe n'abajejwe amagara y'ibitungwa guhabwa abene gihugu. Nyuma yaho biketse ko bishobora kuzana indwara bikanduza intara yose ya Bubanza, urero bikaba biriko birakurikiranwa n'abaganga aho vyegeranirijwe bikazoca bitangwa mu ndwi iza. Ibyo bitungwa rero byari bijanywe n'abari mwishira hamwe ry'abahagarariye bidukikije AS ndetse bakaba bari bagiye kugura ibikorwa byo gushira mu ngiro mugambi wo kwigisha kwitunganiriza imigambi y'iterambere IPEV, Initiative à la promotion de l'entrepreneuriat vertu abanyagihugu bo ku mitumba ya Gifurwe na Musenyi. Bene gihugu bangana n'125 akaba aribo bari bateguwe guhabwa izo ngurube, bakaba bari bahurikiye mu mirwi 5 umwe wese ugizwe n'abene gihugu 25. Ari kuri uyu wa gatatu regenekezo ry'indwi Kigarama mu ntara ya Bubanza. Ivyo bitungwa bikazoca bitangwa mu ndwi iza inyuma yo gukurikiranwa n'abajejwe amagara y'ibitungwa. Muyandi makuru nkuko vyandikwa n'ikinyamakuru Burunga, umurwi Severi ngo urafise amakuru yibanze ku vyanyazwe mu 1972. Pierre Claver Ndayiriye avuga ko umurwi Severi ufise inyandiko zo mu 1972 zerekana ko hari rusasuma y'amazu y'abahutu yabaye mu gihugu cyose, kandi iyo rusasuma yakozwe kuri arrondissement imwe. Yemeza ko izo nyandiko ziriko imikono y'abategetsi yerekeye amafaranga yo mu mabanki yafashwe aranyarwa, zerekana imiduga yafashwe iradandazwa harimo nizerekana amatungo. Imiduga myinshi ngo yaciye ihabwa inzego za leta cyane cyane igisirikare, hari n'indi yaguzwe n'abikorera utwabo, hari n'iyitwa ko yagurishijwe ku bategetsi amahera aja ku makone ariko bene kuyigura batigeze batanga nimeya. Mu rwe ngo razi bamwe mu bari bene amazu, imiduga canke amatongo na bene vyo co kimwe n'amafaranga
yibwe ku makonte. Pierre Claver Ndayicariye amenyesha ko hari ico gituma ibikorwa CNTB yahora ikora mu minsi iheze mu minsi iri imbere bizo kwinjira mu ubutumwa bwa severi kuko basanze uwo murwi vyinshi ubitohoza gusumvya CNTB, ariko rero akemeza ko ari igikorwa kitoroshe kuko usanga nk'iyo muduga itakiriho mazu harayo usanga maze kugurishwa kabiri gatatu kane canke gatanu. Hari n'amazu usanga aho yahora hamaze kuja amazu mashasha yubatswe mu buhinga bushasha ku buryo ya nzu ya mbere itakiboneka. Pierre Claver Ndayicariye avuga ko kuri kuronde rwari ukuri kwanyegejwe bisaba rero gukorana ubwitonzi. Banywanyi bacu ndabakengurukiye ko mukurikiye aya makuru, turaza no kubandanya gushikiriza ndi uko umunsi uza kugenda. Cyangwa usaba rero no kufyonda kuri subscribe canke sabone ni mutari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza imisi yose. Ndabakengurukiye cyane, mubanaye kugira umunsi mwiza.